Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shena ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru atandukanye bagezweho kuri ino genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024 tubazaniye ayandi makuru ari kuvugwa na makuru ari buze kugaruka ko yavugwa muri politike n'umutekano tukaza no kugaruka kuzindi nkuru ziri kuvugwa cyane yoba mu binyamakuru n'amakuru tuba twavanye mu masoko yacu cancana amasoko abayegereye ubutegetsi izindi nkuru zavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi byinshi turaza kugenda turabigaruka ko hano makuru yacu akaba ari buze gushimika ku ngingo nkuru zikurikira. Murano makuru turaza kugaruka kwitahuka by'umwe mu banyepolitike bakomeye cyane muri CNDD-FDD ariko yari yarahunze. Uyu nawe akaba yari yarahunze mu mwaka wa 2015 inyuma y'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cakwezi bara mu gihugu c'u Burundi. Uyu nawe akaba ari Gervas Rufyikiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Turaza kubabwira ibiganiro yagiranye na President Ndayishimiye Evariste umukuru w'igihugu c'u Burundi yamwakiriye ku Kirimba. Turaza kugaruka kuri iryo tahuka rya Gervas Rufyikiri. Ese Gervas Rufyikiri yobatahutse kuzihemvo? Ese vy'ukuri ivyo Gervas Rufyikiri yavuze kuri CNDD-FDD yoba abona ko vyoba vyaraheze muri kino gihe igihugu gitekanye? Gervas Rufyikiri ndakubutse ko mu mwaka wa 2015 yasohotse igihugu avuga ko agiye kwivuza ageze hanze acamenyesha ko umutekano wiwe wari ubangamiwe mu gihugu. Yongera yandikira ikete rikomeye ryo kwerekana ingene President Nkurunziza atarakwiriye kwitoza ubwa gatatu. Murano makuru turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido tubahe umuco kwitahuka rya Gervas Rufyikiri. Mu gisata c'umutekano politike n'imibano turaza kugaruka ku rugendo rwa perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo akaba yarayagendeye u Burundi. Perezida Ndayishimiye akaba yamwakiriye. Mu mafoto biboneka ko banezerewe cane gose, ariko uru rugendo rwa Perezida Tshisekedi si urugendo rusanzwe. Turaza kubabwira ico bacarazanye Tshisekedi mu gihugu c'u Burundi ni mu gihe havuga umutekano mu karere, umutekano utifashe neza, kandi hakavugwa ko hari ubufatanye bw'ibihugu bitandukanye cancane igihugu c'u Burundi kiriko kiragwana ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi. Ivi byose kandi bikazamwo n'ivyo bamwe bita urudandazwa rw'abasirikare, aho bivugwa ko hari abasirikare b'u Burundi baja muri Congo bagahabwa amafaranga atari make. Ariko nanone hakaba haravuzwe itabaye kiza hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi mu minsi iheze, kuko ngo ivyo Perezida Ndayishimiye yemereye Tshisekedi yoba atarabikoze kubera ko abasirikare biwe bananiwe kugwana, ahubwo abenshi bakaba barapfiriye muri Congo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido tugaruke kuri urwo rugendo rwa Tshisekedi. Vy'ukuri urwo rugendo rwo bari urusanzwe canke hoba hari ibindi vyoba vyenyegeje inyuma mutamenye? Murano makuru muraza kugenda murabikurikira. Ni zimwe mu nkuru zigezweho ziri kuvugwa cyane, turaza kugenda tuzigaruka ko mu buryo bw'idonito. Wewe ico utegerezwa gukora no gufyonda kuri subscribe canke ukafyonda nditse sabone ni kuri wewe ukoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa, maze uko dushize ku inkuru karaje aronka notification ko dushize ku bishasha n'amakuru abagezweho abavugwa irya nino. Mwese rero ndabahaye kaze mwari no sango ry'amakuru batebaye tarafyonda kuri subscribe ubanza ugafyonda ko maze uko turaje dushira ko inkuru kamo wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa. Abatari muri CNDD-FDD gusa ahubwo biraraba n'abari muri CNDD-FDD. Harageze ko abanyagihugu bava hasi tukiyamiriza CNDD-FDD tukanka kunyagwa ivyacu atagitabara. Ku ruhande rw'abanyepolitike bari mu Burundi naho basaba leta gukuramwe abadandaza mu bazoronsa umwimbu w'ibigori ataco biteze kwimbura kubera ko batashoboye gutabira imirima yabo za ubona ko basanzwe banuka. Hanyuma umuhaye igiciro ataranakeneye kubera igicure n'igitugu n'igikenye, hanyuma ugacuza n'igihe vyitwa ko ukeneye ntunamusubize n'imiburiburi na vya biro vyiwe yari yarimbuye. Ivyo n'akarenganyo gateye ubwoba, n'ubusuma n'ububandi, ni n'ibintu vyo kwiyamiriza no gutera ivyatsi muri kino gihe canke kino kinjana tugezemo. Nshimira Imana
Epitase Nshimirimana ni umuvugizi w'umugambwe MSD. Tugira dutangura no makuru yacu mu buryo bw'idonido, tuyatangurire mu gisagara ca Bujumbura. Ikena ry'igitoro rirabandanya gukwega ibibazo bitari bike, aho amakuru amaze kuja habona ari uko mu gisagara ca Bujumbura ariko hibonekeza ikibazo kidasanzwe co kwiyunguruza, bikaba rero biriko bitumwa n'ikena ry'ibitoro cane cane ivya mazutu. Aha ni ku gituro c'imodoka kuri Kotebu, aho kuva mu gatondo kuno munsi ata modoka n'imwe iharangwa. Abanyagihugu batonze bajumariwe, ntibagira ayo bacira n'ayo bamira. Ivyo biruko mu gihe muri no misi mikuru irangiza umwaka abanyagihugu ari benshi bafata ingendo cane, abiyunguruza baduga hagati mu gihugu iyo bavuka mu guhimbarizayo imisi mikuru. Ivyo rero bikaba biriko bituma abanyagihugu bidoga bidasanzwe, tutibagiye abagendesha imodoka bavuga ko bababajwe no kuba batariko baronka igitoro mu gihe wari umwanya kuronka amafaranga, kubera ko mu gihe nyine co kwiyunguruza ingenzi ziba zihari. Gutyo rero abanyagihugu bakaba bashavujwe cane no kuba ubutegetsi ataco buriko burakora. Umwe mu bunguruza abantu akaba yagize ati: turi mu kababaro kadasanzwe, imodoka zacu twabitse kuko atabitoro turiko turonka. Ni akababaro kadasanzwe kuko kino gihe twari tuzi ko hageze guca amafaranga bitumwe nuko abiyunguruza ari benshi. Muri rusangi abanyagihugu n'abunguruza abantu basaba leta kubafasha igitoro kikaboneka. Ibi rero bikaba ari ibibazo bihanze igihugu, ariko ubutegetsi bukaba ataco bubikorako. Benshi rero bakabona ko umwaka ugiye kurangira nabi, kandi ko vy'ukuri ubutegetsi buhari ataco bwakoze kuva mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ashitse ku butegetsi mwaka wa 2020. Ibintu vyarushijeho kunyuka gusumvya na mbere kuyasubiriye Petero Nkurunziza. Benshi babona ko no mwaka urangiye ataco wabamariye, kuko iterambere ryarasubiye inyuma, ndetse n'ikibazo c'igitoro kibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru hari kuvugwa cane, tugaruke ku rugendo rwa perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Mbere yuko tuja ku munyepolitike yahungutse mu Burundi, perezida Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Congo yari yagendeye u Burundi amasaha makeya. Ni urugendo rusanzwe nk'uko twabikubwiye mu ntango z'ano makuru. Ni ingendo zitamenyerewe ubu iyo tugendewe n'umukuru, ubundi iyo tugendewe n'umukuru w'ikindi gihugu, abamenyesha amakuru barabimenyeshwa bakaza gufata amasanamu mbere n'akaryo ko kubaza ibibazo vyabo. Perezida Felix Tshisekedi yakiriwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Perezida Ndayishimiye na perezida Tshisekedi baca rero barabonanira aho ku kibuga c'indege nk'ikiringo c'amasaha abiri. Inyuma perezida Tshisekedi n'intumwa baciye basubira kurira indege barataha. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi vyaraye vyanditse ko perezida Tshisekedi yagendeye u Burundi ngo mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire isanzweho. Vyoba ari ibiganiro bijanye n'intambara iri muri Republika Demokarasi ya Congo. Abenshi babonye no mafoto hakindi baciye bibaza, hatanguye kwibaza vy'ukuri vyoba bimeze gute vy'amasezerano ya perezida Ndayishimiye na perezida Felix Tshisekedi ku bijanye n'intambara yo muri Congo. U Burundi bukaba bufise amabatayo arenga 10 y'abasirikare ari gufasha intambara igisirikare ca RDC. Ico gisirikare citwa FRDC naco rero kikaba gisanzwe gifatanije n'ingabo za SADC, abagwanyi ba FDLR, imihari y'abagwanyi b'abakongomani be n'abanyagihugu bita Wazalendo. Urugendo rwa Felix Tshisekedi rubaye mu gihe umuhari wa M23 umaze iminsi wigarurira uturere dushasha muri teritwari ya Rubero. Ubu rero bamwe mu bafise ubwoba ko bamwe bakaba bafise ubwoba ko igisagara ca Butembo gishobora gufatwa mu minsi iri imbere. Muri aya mezi aheze n'abasoda b'u Burundi ntibabonetse cane muri izo ntambara nk'uko vyari bimeze mu ntango. Bikaba bishoboka ko perezida Tshisekedi yoba yaje gusaba ko abasoda b'u Burundi basubira gushigwa imbere ku rugamba. Birashoboka kandi ko yaraje kuriha amafaranga y'abasoda b'u Burundi kugeza amasezerano ari hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye
kugeza ubu amasezerano ari hagati ya perezida Tshisekedi na Ndayishimiye asa n'ayanyegejwe. Bamwe mu bategetsi bo hejuru cyane muri leta ndetse no mu gisirikare baravuga ko batazi neza amafaranga perezida Ndayishimiye akura mu ngwano ya Kongo. Mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka ntiyigera handikwa amafaranga Burundi bukura mu ntambara ya RDC. Abasoda b'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bameze nk'abacanshuro canke abamerceneri badafise uruhusha rwo guhabwa amafaranga bakorera, kuko uretse agafashanyo gato baronka, amafaranga bapfira aribwa n'abategetsi batwara igihugu. Mu ntango abasoda b'u Burundi ntibari banemerewe kuboneka ko ari abarundi bagwana bambaye umwambaro wa RDC. Hano rero twarasemereye kenshi birateba birahinduka, ubu bambara umwambaro w'u Burundi. Abo basangiye urugamba ni kenshi babataye intambara, abo basangiye urugamba ni kenshi babatanye intambara, maze abarundi bakisanga ari bonyene, bagasanga ibirindiro vyari kubakingira vyatawe, maze bigatuma abasoda b'u Burundi benshi bahasiga ubuzima. Iyo rero bagize ngo baridoga nk'abasoda ba RDC babishura ngo genda mugwane mwebwe mwebwe mwabatanye intambara mugahembwa inshuro 50 umushahara wacu. Ivyo rero vyarababaje cyane abasoda b'u Burundi, kuko ayo mafaranga batukwa batigera banayabona, ayo mafaranga batukirwa bakaba batigera bayabona. Abo basirikare ba Kongo bakaba bavuga ko nyine babacunaguza, bavuga bati nimwe mugende mugwane mwebwe mwapatanye intambara mugahembwa inshuro 50 umushahara wacu. Ivyo rero vyarababaje cyane abasoda b'u Burundi, kuko ayo mafaranga batukwa batigera banayabona. Kugeza ubu abasoda b'u Burundi nibo bonyene muri iyo ntambara batarekurirwa gutunga telefone ngo bavugane n'imiryango yabo. Umuntu rero arabayo abiwe, umuntu arabayo abiwe bagapfa, umuntu arabayo agashobora no gupfa abiwe ntibabimenyeshwe. Ikibabaza kurusha ni ingene umusoda w'umurundi afashwe na M23, leta y'u Burundi atacikora ngo imubohoze, ahubwo perezida Ndayishimiye ahitamwo kubihakana ngo ni abagwanyi ba Red Tabara. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda. Muri no minsi perezida Tshisekedi aboneka ko ariko aratunganya gushasha urubuga rw'intambara. Mu mpera y'indwi iheze akaba yaragenye indongozi zishasha z'urugamba, aho yateye ashira imbere intwazangabo ziva mu bwoko bw'abanyamurenge ngo zihangane na M23. Muri iyo ntumbero birashoboka rwose ko abasoda b'u Burundi nabo bagiye gusubizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bizoca rero bisubira gukwega amarira menshi mu miryango Barundi, kubera ko nk'uko twagiye dukunda kubigaruka ko cyane abatari bake barahasiga agatwe, kubera iyo ntambara ari intambara idasanzwe iriko iraba hagati y'aba M23 n'igisirikare ca Kongo, ariko n'izindi ngabo zo ku mpande harimo nk'ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR bakaba bariko baraja gufasha kugira barabe ko iyo ntambara isa n'iyabataye kuwa amazi bashobora kuyitsinda. Ariko bikaboneka ko M23 ibandanya gutereje imbere kandi igarurira ubundi buce bugiye butandukanye mu mihingo itandukanye y'ico gihugu ca Repubulika Demokarasi ya Kongo. Banywanyi bacu muracakurikiye amakuru avugwa hirya nino mu bisata bitandukanye, n'amakuru abavugwa muri politiki y'umutekano, utungane hagati y'akazi na muntu zivugwa mu kibano ndetse n'ibindi biriko biragarukwa ko cane. Hari umunyepolitike twababwiye ko yatahutse. Imbere yuko tubabwira ivyiwe n'ihunguka ryiwe, tugaruke kuri no nkuru idushikiye kano kanya, aho hari umunyagihugu atabarizwa nyuma yo kumara amezi 2 apfungiwe mu iperereza. Uwo ninde, yagirizwa iki, kubera iki atabarizwa? Uwo munyagihugu yitwa Habyarimana Celestin, ni umukozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu gisata ca CGR, Service Gestion des Reserves. Celestin akaba yafashwe n'abakozi b'iperereza mu kwezi kwa 10 mwaka 2024. Mu gufatwa bakaba bamukuye ku kazi ku cicaro gikuru c'ibanki BRB i Bujumbura. Makuru twatohoje akaba avuga ko Celestin yagirizwa kuba yarakoze amanyanga yo gusahura amafaranga akoresheje urwenge.
Celestin akaba yari afise uwundi murwi w'abantu bakorana mu kwigana imikono n'ibidodo vy'amashirahamwe atandukanye, bakaza rero baragira ivyo bita ordre de virement y'amafaranga menshi muri ubwo busuma bw'urwenge bakora, bakaba bari baruguruje konte bacishako amafaranga mw'ibanki Bankobu. Iyo konte ikaba yari yuguruwe kw'izina rya Havyarimana Celestin. Ivyabakwegeye rero vuba ni amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 150 bakuye kuri konte y'ibitaro bisigwa n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana biri mu Kamenge, Hopitale Populaire do Kamenge. Muri ka karwi bakoranye na Celestin tukaba tumaze kumenyamwo umwe mu bakozi b'ibanki Bankobu n'uwundi akora kuri iyo Hopitale Populaire do Kamenge. Iki rero mudukundiye tuzokigaruka ko mu nyuma mu buryo bwagutse. Inyuma rero yo kunyuruza ayo mafaranga, abarongoye ivyo bitaro bakaba barabimenye, niko kugenda muri Bankobu barasigura ko ata amafaranga ngano ko bigeze bagirira ove. Niko rero amatohoza yaca atangura, bararavye muri kamera y'ibanki igihe amafaranga yagenda, niho babona umuntu yari yambaye umupira wanditseko BRB yaraje gutora ayo mafaranga. Mu nyuma vyahavuye bigaragara ko yari Havyarimana Celestin, ari naho yaca afatwa agatwagwa aho mw'iperereza mu kwezi kwa 10 mwaka 2024. None kubera iki Celestin atabarizwa no musi? Hejuru yuko Celestin yarengeje ikiringo kidategekanijwe n'amategeko yategerezwa kumara aho mw'iperereza, hari ibintu biteye amakenga ariko arakorerwa bishobora gutuma anagandagurwa. Amakuru dukura mu masoko yacu mw'iperereza avuga ko hari akarwi aho mw'iperereza kariko kamuronderamwo amafaranga. Ako karwi karongowe na OPG Colonel de Police Fidèle Niyonzima ajejwe renseignement general aho ku biro bikuru vy'iperereza, ni nawe abarongoye ba OPG bose bakorera aho mw'iperereza. Ayo makuru abandanya avuga ko ako karwi kariko gasaba Celestin kwerekana hari amafaranga kugira yabahe ko bayagabure. Muri ino misi Fidèle Niyonzima aguma asohokana Havyarimana Celestin mu modoka yiwe y'akazi, kamujana ahantu hatazwi, akamwirigwana, akabona kumugarukana aho ashakiye. Ivyo vyateye amakenga menshi bamwe mu bakozi b'iperereza batabariza Havyarimana Celestin kuko ashobora kugandagurwa. Abamutabariza bagira bati OPG Fidèle akunda inoti cane, ashaka ko bagabura ayo mafaranga. Kubona amwiriza mu modoka yiwe y'akazi ashobora kuzomugandagura inyuma yo kumuha ayo mafaranga, acabesha ko bamwishe agira atoroke kuko aho iwacu mw'iperereza birakunda gukorwa. Muri rusangi abatabariza Havyarimana Celestin barasaba ko yovanwa mw'iperereza akarengutswa imbere y'ubutungane kuko n'ikiringo yategerezwa kuhamara cararangiye. Ayo ni amakuru dukesha mugenzi wacu Kingi Umurundi Freedom, akaba ari umwe mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, kandi vy'ukuri akaba akunda gukora amatohoza ku makuru menshi abagenda agaruka ko turanamukengurukira cane ku ntererano yiwe atanga mu gushira habona ivyo abarundi bataba bazi, ndetse no mu guterera mu kwanga akarenganyo ndetse no gukorera igihugu mu gushira habona ibiba bitagenda neza mu gihugu c'u Burundi. Inkuru tugira dusoreze ko hano makuru yacu ni inkuru nakubwiye mu gutangura, nakubwiye ko hari umunyapolitike akomeye yitwa Gervas Rufyikiri. Uyo Gervas Rufyikiri akaba yatahutse mu gihugu ciwe c'amavukiro, yari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, yarayakiwe na President Ndayishimiye muri ntwarante 2015. Gervas Rufyikiri yari mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, araheza ariyamiriza umugambi wa President Nkurunziza wo kwitoza ubwa gatatu kuko yabona ko azobataye igihugu mu kaga. Muri ruheshi 2015 Gervas Rufyikiri yasohotse igihugu avuga ko agiye kwivuza, ageze hanze acamenyesha ko umutekano wiwe wari ubangamiwe mu gihugu. Yongera yandika ikete rikomeye ryo kwerekana ingene President Nkurunziza atarakwiriye kwitoza ubwa gatatu. Nimwe rero mu nyandiko zikomeye cane z'ico gihe mu mahanga. Gervas Rufyikiri akaba yarakoze ivyigwa bikomeye ku bijanye n'intwari ikomeye
harimwo icigwa gikomeye ku bijanye n'ingene umugambwe CNDD-FDD wananiwe kuva mu ngendo y'ikirobere ngo uhinduke umugambwe koko. Iyo nyandiko yakoze ikaba ifise titre ivuga échec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle et parti politique au Burundi. Kugeza ubu niyo nyandiko ihambaye ifasha gutahura ikibazo ca CNDD-FDD mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yobagira aje ku isoko Perezida Ndayishimiye yobagira aje ku isoko yumva impanuro z'incabwenge Burundi bwibarutse canke akeneye ifoto yo guhenda amakungu ko ubutegetsi bwiwe bwahindutse. Ico tuzi neza ni uko ubutegetsi bwemeye kumviriza impanuro za Dr Gervais Rufyikiri. Hari vyinshi vyohinduka, ariko impanuro batumvirije akibatwara baba bagiye kuzumva ubu. Tubihe iminsi no kurindira tukaraba ko hari icokorwa. Ni mu gihe amwe mu mashirahamwe atandukanye cane amwe akorera mu buhungiro asaba ko ivy'amatora vyohagarara, hakaba ibiganiro bihurikiyemwo bose bihuza abana b'u Burundi. Ivyo rero bikaba biri no mu rwandiko rwashizwe ahabona na Rapide Seruka isaba Ekereziya Katolika kugira uruhara mu gushayura Burundi. Hari n'inzandiko zandungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ihuriro ry'abarundi baharanira demokarasi n'igihugu kigengwa n'amategeko. Rapide Seruka bakaba basaba urongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi kugondoza leta y'u Burundi ihagarikiye umugambi w'amatora ataco azoshikanaho abarundi, maze ngo ayitunganye ibiganiro bidakumira mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo Burundi burimwo, nk'uko Munyekete ise Rapide Seruka yandikiye urongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi ari kw'igenekerezo rya 12 Nyakanga 2024, basaba ishengero Katolika kugira uruhara rukomeye mu gushayura Burundi kuko bugeze mu manga. Rapide Seruka ikaba itangura yibutsa ko kuva muri 2015 intwaro yari ijejwe gutunganiriza bose yahindutse iy'agacinyizo. Ihuriro rimenyesha ko ryandikiye abarongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi kugira bagondoze leta yihutire ibiganiro bidakumira mbere vyofasha no gutunganya amatora yizewe kuko yari karategurwa ataco azoshikana ko abarundi. Rapide Seruka ikaba isaba urongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi gufasha kugira ubuja abarundi bashizwemwo hahonyanzwe amasezerano y'Arusha kuva mu mwaka wa 2005 n'ayandi mategeko yose agenga akarere ka Afurika y'ubuseruko Uburundi burimwo buhagarara. Rapide Seruka kandi ikaba yasavye ivuga ko abarundi bapfungwa ku karenganyo bagakeneshwa n'uramutswe igihugu Evariste Ndayishimiye yashira imbere akarenganyo gukumira hamwe n'iterabwoba hagatunganywa neza igihugu. Rapide Seruka ikaba ibona ko bikenewe ko amahoro aboneka akomoka ku kuri, ubutungane n'uburinganire kuri bose. Ise Rapide Seruka ikaba ivuga ko naho ishengero Katolika itajejwe uburongozi bicishije mu kwemera ikwiye ngo guhamagarira abategetsi kubaha ndetse no gushira imbere ubutungane. Nico gituma ishengero Katolika ribwirizwa kugwanya amabi mu ntumbero yuko abayoboke bayo barangwa n'urukundo no kuvuga ukuri, bitari uko iryo huriro ribona ko Ekereziya Katolika yoba iriko ikora ibihushanye n'ivyo yigisha. Ise Rapide Seruka yizeye ko Ekereziya Katolika izoja imbere mu guhagararira ukuri no kubaho ndetse no mu bihe bigoye abarundi bariko baracamwo bikozwe n'abategetsi bahari muri kino gihe. Ndabakengurukiye cyane kuri mwese mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa mbashikiriza amakuru abagezweho mu bisata vyose. Wifuza kuraje umenya amakuru mesha abagenda avugwa afyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru karonka notification. Wibagire gusangiza abagenzi bawe niyo ntererano nyamukuru ubuduhaye maze tugashiramwe ingovu mu kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Ibihe vyiza kuri mwese.